hello ndabaramukije ndabahaye mwiriwe na mwaramutse bivanye naho here ko turatse abantu twikirana atari ahantu hamwe hari aho bukeye hari aho hageze ko baryama ari uri ku mugoroba biravana n'ahantu herereye iyi ni Bujahi TV television izana ibintu biri by'amahit turi kumwe n'umustar muramuze kada mwakire yivuge hama tuganire cyo turaganira ambo vipi poa mubonye ni bien free muramuze mu ndirimbo nyinshi makuriya ni bon kweli ni sawa mubonye ni pim Fona turi kumwe na directeur général wa Indonye Record amwita Emi Pro makuriya amakuru neza cyane murabibona ko ubu unye Bujahi turi kumwe no mu producteur ni Peniel muramuzi mu ndirimbo nyinshi Peniel makuru ya ça va makomeye turakomeye nawe urakomeye c'est bon turi kumwe na Masterland katuramutse nawe tumuhikaze tuganire hamwe nawe tumubaze utubazo nyene nko tukabajije abandi Master makuru ya ni sawa ni meza nkuko mubibona turi kumwe n'undi mu artiste muri imvyo wa gospel ni Abel makuru ya makuru ni meza Kharija makuru ya asha na marembe ndakomeye Masa Burundi ufise intara zingahe 18 ndakubaza ikibazo coroce nk'umurundi Burundi ufise intara zingahe Bo je urabona twege nga mu muji ni turateresa sana muri ivyo me turazi yuko ko turi mu Burundi tugiye gukora ama concert tujya mu ruguru tugadutumira ko kugira ama concert ati ariko nyene muzi intara kora uri umurundi muvuga ati nagiye mu ntara izi ni intara ni zihe ni zingahe gitigiri gusa sindakubwiye ngo zivuge zose ni zingahe no bo tujisenze ubu ndatangura kubikurikirana sana kuko urabona twebwe nga mu muji biratugoye ubundi bugizwe n'intara zingahe hari 18 very good clean Burundi ufise intara zingahe ni 17 canke 18 Peniel uri umurundi ya ndi umurundi 100% ni umurundi 100% Burundi ufise intara zingahe okay mfukani Burundi shaka ndazinoma cyangwa ndazivuge tu oya ndakubwiye zingahe ni nombre ni 10 12 9 zingahe nka 16 ntihenze sinzi Burundi ufise intara zingahe ico kibazo sindi bucishure ati Burundi ufise intara zingahe ubu tugeze kuri 18 sawa urakoresha Facebook yego ushaka kutubwira mu createur wa Facebook Mark Zuckerberg ukivuza mu kirundi Zuckerberg mon ami urakoresha Facebook yeah ushaka kutubwira izina ry'uwatanguje Facebook nawe ntawenzi aho uri mukuri Pim urakoresha Facebook ndayikoresha mu createur wa Facebook yitwa gute Créateur wa Facebook yitwa gute nambali mark ndese pa irachurutse mark ndi ibintu vya mark bishini mark mais c'est pas c'est qui OK urakoresha Facebook cyane ushaka kutubwira uwa créé Facebook ndamwibagiye gatonya biranciye mu gato reka ndagufashe ndakorohereza afite amazina abiri ko ni watora rimwe uzo bugitoye tubwire rimwe ryonyene nta namwe nibuka nta namwe nibuka bien bien sûr urakoresha Facebook ego créateur wa Facebook yitwa gute
bo aho shoko kuvuga kweli sinabikurikiranye sana ivyo. Yego. Hano uri ni Bujumbura kapitale y'u Burundi ifise amakomune angahe aherereye he na he? dufise amakomine 5 sinzi oya ntazi kwese dufise Mukaza dufise Mukaza Ntahangwa mbiri ya nyuma ngo ndamubwire ya nyuma we nakubwiye ko ari zitatu ndakubwire n'iyindi ni wayitoye Mukaza Ntahangwa iyindi Biranse ati zibiri gusa bien frima bavuze ko uri umunyabujumbura Bujumbura ni kapitale y'igihugu cy'u Burundi ifise commune zitatu zo commune ni zihe zigabuye gute Hariho Muha na hariho Muha bo na Ntahangwa ndibakindi nabikubwiye ni zitatu ni zihe zigabuye gute imwe imwe iri hehe donc urabona ivyo nzigiye gusa ko nzi hariho Muha Ntahangwa ibintu nk'ivyo nyene Bujumbura ifise makumyabiri angahe uretse Ntahangwa yonyene mbamwo nta yindi wombaza Bujumbura ifise amakomune angahe 3 na yahera shaka twatubwira ko tubwira naho haherereye Ntahangwa mu buraruko Mukaza hagati na Muha mu bumanuko bagwituma wewe hama igisagara ca Bujumbura kigizwe n'amakomune angahe nitwa gute 3 hariho Mukaza hakabaho Ntahangwa hakabaho na Muha Kharijo uri Umurundi Yego ndi Umurundi uri umunyabujumbura yashe Bujumbura kabisa navukiye mu Kinama Bujumbura igizwe n'amakomune angahe na yitwa gute 3 Mukaza Ntahangwa Mukaza Ntahangwa na Mpanda Ingwiki Mpanda Mpanda subiramo sinakumise neza subiramo Mpanda ata Mukaza Ntahangwa imwe yatakaye senyera Yesu we ego Bujumbura bufise amakomune angahe ari yitwa gute ari mu buhe buce amakomune 3 ya Bujumbura hariho Mutanga ati hariho Mutanga subiramo Mutanga Yesu ndagusabye uyakire Mutangano amakomune 3 Bujumbura antuka Bujumbura bufise komune 3 Ntahangwa na Juste Muhanza Masen tubwire kapitale ya Egypte Cairo igihugu ca Egypte rakizi yego ndacumva ndacumva kapitale yacu yitwa gute kapitale ya Djibouti mama yake na mama aha rero usubije mu ishuri wa muntu kandi aha mu bantu bafite amashuri make ndimwo mbere no gusaba yuko mu byumbaza wo baza bikeya bijanye n'ivyo tungana niza amashuri make cyane mugabo Egypte mbese mu Misiri mu Misiri oya no banza kwiyumvira mugabo umugwa mukuru ngo naho ndawuza ariko urantunguye yumbaza umugwa mukuru w'u Burundi basi umugwa mukuru w'u Burundi ubwo ubu ntunguye no kanayico Peniel tubwire basi kapitale ya Egypte Local kapitale ya Egypte kwa gute hano nakuheze kabisa Pim tubwire kapitale ya Egypte oya ndakesera No
no. Pima reka tugushimire gira akajambo kanyu mubwira abafana bawe hama uca batubwirira ntibagire gukora subscribe kuri chaîne ya Bujahid TV. Abafana banje ico nobabwira gusa ibibazo ntashoboye kurusha suko ntabizi nuko mwamfashe surprise hama batubwirire baza gukora subscribe kuri chaîne ya Bujahid TV. Ego kweri vraiment abo kwirukayo bakaja kugira subscribe kuri channel ya Bujahid TV. Ego urashaka kutubwira abafana Bujahid dukorera subscribe. Munyaragase nibaza ko Bujahid TV ni televiziyo tusanga tubuzi kuko ifise imizi yakuwe kuva kera. Nibaza ko Munyaragase mufyonde mu busantu handitse subscribe canke s'abonner mufyonde no gakengeri ku ruhande kaza gutuma muza murabona ibishasha byinshi. Nibaza ko hano hantu nanje ndarondera bishasha cyane. Kwenye reka tugushimire ushimire n'abafana ba Bujahid TV hama batubwiriye bakore subscribe. Ndashimye cyane rwose just ndashimye kuri just project Bujahid kuko just ibintu nk'ibi ni target ya bien ni création ya bien kubera ko birafasha just nk'abastar abaririmbyi apolite hama nuvuga yuko umuntu wese akamviza just ikiganiro agire subscribe kugira ngo bibe bya bien tuge juste gufashanya tuko Prorega tugushimire kanya duhaye gira akajambo kanyu gira akunze Bujahid amuco batubwira ntibagire gukora subscribe kuri chaîne ya Bujahid TV. Okay, twobibutsa ko mwoza muribuka gukora subscribe kuri iyo chaîne ya Bujahid TV. Ndashimiye abakunzi ba Bujahid TV. Hama ndabasavye mugire subscribe kuri ino ntuzenya ya Bujahid TV. Musubire musige na comment yanyu akiwa pana kuntwenga sashike birashika. Birashika. Tubwira abafana rero Bujahid nibaze kibagira gukora subscribe kuri chaîne yacu ya Bujahid TV. Okay, nambura umufanzi wa Bujahid TV nuibagire kugira itanisumbua jamani. Itanisumbua. Hapana nimemaliza. Ego jewe ndifuza ko abafana canka baraba ikiganiro bokora niba ari subscribe subscribe niba kugira s'abonner kugira indirimbo uguma wibona. Reka tumushimire adukwezi dada we maswali zako kuna niumiza vitu virefu ya za manara hizo babwiye ntibagire gukora subscribe kuri chaîne ya Bujahid. Wavuze iwawe ntibagire gukora subscribe kuri iwawe. Bien Freemanjo hapa wavuze ntibagire gukora subscribe kuri nani iwawe. Vuga rani ya Bujahid. Na hiyo sasa itakuwa ngumu. Usisahau kusubscribe channel yetu ya Bujahid. Hapana yako ya Bujahid channel yetu ya Bujahid. Bujahid TV. Itanisumbua hiyo. Wewe jaribu tu ni moja. Umva wewe kigira confidence urumva. Wewe atapiga play utaona. Subiri. Iko kitu ni kigumu usisahau kusubscribe auto 20. Acha. Ingo ambaga mwapa muho. Sawa. Nisha nani? Hiyo inatusumbua sisi sana wasanii jamani. Acha kucheka sasa. Sawa.
Umemaliza baba? Wao kwaje? Reka tugushimire cyane byefuma ko wadutije akanya muri Bujahid TV ukadutiza kugira ngo tuganire. Shime nango bafana ba Bujahid TV mwakoze kudutiza amaso n'amatwi. Nibagire ko subscribe nkuko yabivuze like dusigire commentaire mugire na share na partage kugira ngo ibiganiro bishobore gushika kure kandi ushobora kuba umwe mu ba mbere nk'ibiganiro byacu imbere y'abandi. Murakoze cyane.